filime ya mbere mu Burundi ngaha ni Solo the Hero nta yindi filime izindi ni muri kirukuri ni bya biganiro nyene iza filime ushobora kumviza utakazi twarayimubonyemwo buretse française bose française abantu bose reba bazi yuko bariko bakina ibintu vya cinematography bariko bakina amareresi atanu na hamwe bavyize abo bose ni abo bose ba Bernd wayo bicare bige bakora ivyo batazi yani batatona bakora ivyo batazi bose na Fani na havuyemo Liberty Estime na Chanceline nanje abandi bose nibafata agapapuro n'akaramu bige Jesse nakubwiye Solo yavuye mu gihugu agenda kubera yige gusa ubundi bwakabaho nije mukinyi w'amareresi ngahe mu Burundi maze gukina ifilime full in English igasigurwa mu Kirundi. Special driver. Special driver. Hello everyone, everybody, everywhere. I hope you are doing good guys. Natwe muri bwa buntu n'inema tugirirwa nandiho turahari turashima. Of course ino ni special driver nkuko mubimenyereye. Je nitwa Ndikuriyo Leonce Desanugwa Dr. Vlog aka Diko. Behind the camera mbadiko ndabifashwamwo n'umuhungu wanje yitwa Plans. Keys n'amakuru menshi dufisa dasanzwe ino ndwi ubona yuko ibikorwa byabandanije turi mu gisata ca cinema for real ubona yuko film irikira kogwa mu Burundi byanka vyakunda ari nako abayikora bahagurukiye icarimwe baja ku kivi ari no muri iyo ntumbero turonka ibikorwa byinshi ari nako amakuru agenda agwira abamenyesha amakuru bakayasarura igitondo na nijoro kugira namwe tubavungurire muronke ayatari make nihuse cyane. Umugabo yitwa Lionel Bigirindavyi numwe mu bakinyi ba filime bakera bariko barabikora hariya kuri Lionel filime ne hacishira n'ibikorwa vyiwe afise na filime yitwa Inyungu y'Imbabazi iba yanasohotse mugende muyiraba ariko saho twashaka kugera no mugabo Lionel ubona yuko asa n'uwamaze gutakaza Facebook page yiwe kabitariko irabonekana binavuga yuko bashobora kuba bamugavye kw'ibitero bakayitwara ariko izindi nkuru zikavuga yuko no mugabo ashobora kuba yagize gutya akayikorako kukabe nkako mu masaha ashika 28 yatangura iyindi my god yatangura iyindi Facebook page ubona yuko ifise abantu badashika na 30 ko byo byagenze kose ngo ndakuvuga ngo mu basupporting mugende mu mukurikirane kuri Facebook page murabe ibikorwa vyiwe mukomeze kubiraba muri benshi kuko impamvu twari kwavuze bino bintu no kubera ko bano ba star bakora film badafise imbuga usanga ibintu byabo ataho vyogera ayo namwe mu makuru yavuze inondwi aho benshi bagiye bavuga ati none Facebook page ko twayibuze Lionel yazimanganye vyagenze gute natwe ari nako vyanadushikira turavuga bati muri special driver turavuga tuti muri special driver amakuru nkaya ni mpaka muyaronga muri BMC ni hariya kwa Yvette Diamant ibikorwa ntibyigeze bihagarara na gato ubona yuko uno mukobwa yahagurutse hasi hejuru nyuma yo kubakubita filime Icirore season 1 yagarutse abakubita season 2 ariko si ivyo vyonyene yabakubise season 2 bagenda basohoye na episode 1 ariko bafise nakandi gakino kariko karahaca nakandi n'ubundi basohoye mugende murabe yitwa BMC ni Burundi bishaka uvyongereko uraza kubona ibikorwa vyabo ubona yuko uno mukobwa kuva avuye hariya muri BFA yahagurukanye ingufu zidasanzwe yongera gukora kugira ahereze ibikorwa byinshi bishike ku bafana. Buja Movies Talent ni BMT hariya kwa Master Planner
masterpiece umuteguzi karuhariwe yitwa Amede Manirakiza. Ibikorwa byabandanije uko vyamye bakaba bamaze no kubonekana muri shooting zidasanzwe bariko barakora. Ubona yuko filme Intore Ntindi iragaruka umwanya n'umwanya byanka byakunda nkuko mwamaze no kubiraba mu kiganiro canke video twa Prodinze twabahaye. Tunabashimira uburyo mwayikunze muri benshi kuva muri BFA no mukobwa yitwa Cynthia akorera ibikorwa kuri Cynthia Films aho ni kuri YouTube. Yamaze gusohora filme yiwe yise Backside, mugende nayo muyirabe. Izo ni zimwe muza sohotse kuri Moria Channel TV. Murabazi bakoze filme yitwa Understand Difficile, nabo nyene babonekanye bari muri shooting. Amakuru dufise akavuga ko bagiye gukora igikorwa ico banavuga bati kino gitegereza kuba icumwaka mbere kirenge n'imbibe z'u Burundi kigere kure cyane. Ni shooting yabonetse nk'umugabo yitwa Nyama Pro, umuanalyst muramuzi cyane hano muri Special Driver, yari mu bayihagarariye ariko ubona yuko ari team nini cyane rimwe amahinga bariko barakora hasi hejuru kugira ino filme izoba idasanzwe. Ariko kandi yabonetse nk'umukobwa yitwa Bahonera Mutoni, nabonye umwe witwa Jojo n'undi mukobwa akina kwa Sami ntibuka izina ryiwe. Ubona yuko ari filme yakoraniwe irimo n'abandi ba star wanashaka, irimo surprise ndayivuge canke ndayireke. Ino movie igiye gusohoka ishobora kuba irimo surprise. Reka menda bivuga guca hagati y'abantu babiri uwitwa Alvera Muhimbare na Kadora Vere hakazobonekamwo umwe Mugisha. Muramuzi umwe mu bagabo bakinye filime mu miseze zigakundwa, yakoze filime yitwa Mugisha, yakoze ku mitima ya benshi. Mbere atawode hakuvuga yuko abakinyi bari korakina uno munsi BSP kuri uno mugabo, nawe yavuze ati ntabwo nza gusigara inyuma. Yagiye akora filime nyinshi nyuma ya Mugisha, ntizikubite cyane ngo zigere ku rugero nk'uyu Mugisha yari yageze ko, ariko agarukanye citwa Mugisha le Patriote. Mwe mu mafilime avuga ngo nimba warakunze Mugisha ya kera hagiye kuziyirenza ahubwo uzoyikunda no gusumba. Izosokera kuri channel yitwa Mugisha Media, nayo nyene novuga ngo muyirindire. Nta muntu n'umwe arikuriwe kudurumbanya umutekano w'abenegihugu, nta n'umwe. Nyene fate ku marembo nagyo n'umanza gucaruka ubu nyene. Muri ndwi nyene twahejeje habonetse amafoto agaragaza umukinyi wa filme w'umwigeme azwi nka Asta yifadikanije n'abagize umugwi wa Warubizi bari mu ikarashishi canke citwa sport, mu gihe uno mwigeme yaramenyerewe muri BFA. Ubwo nyene abafana bakaba basabana yuko uno mukobwa Asta ashobora kuba yahinduye ibirindiro akaba agiye kubarizwa muri Warubizi company biciye ku mbuga ngurukana ubumenyi zabo bakoresha zitwa Warubizi Movies. Kukabe nkako uno mukobwa yongeye abonekana nyuma y'amasaha 48 bavuye muri sport n'ino team ya Warubizi ari muri birthday y'umugabo yitwa Diko. Tuma benshi bongera kwiyumvira bati uno mukobwa ashobora kuba yasayininze muri Warubizi gusa bakaba batarashaka kubivuga ku mugaragaro, na cyane cyane ko ibintu byabo badapfa kubivuga uko biboneye nk'abantu bari professional mwisi n'ubundi turote ya entertainment iri professional, ugatobe ko dushobora kuva hamwe tukagera n'ahandi hantu. Ikindi gice gikurikira ni filme zitatu mukwiye gutegereza mu ndwi tugiye gutangura canke mu yindi minsi yagufi igiye gukurikira. Twari twayivuze murindire filme yitwa Mugisha le Patriote, izoca kuri Mugisha Media. Murindire filme itaravugwa izina izoca kuri Moria Channel TV, ariko kandi murindire na ntaryo filme yitwa Intore Ntindi. Mutuntu n'utundi umusore akiri muto yitwa MC Bombardment yatangaje ibintu ku rubuga tutaza kuvuga ko cyane, ariko ni video yamaze gusohoka. Avuga amajambo menshi aho abakinyi benshi ba filme bafashe nko gutera ibuye mu karere, canke se ku rundi ruhande tukavuga yuko yakubise ahababaza, mu gihe koko ibyo yavuze byoba aribyo. Yavuze amajambo menshi, ndabanza ndabumvisha ibyo uno musore akiri muto yitwa Bombardment yavuze, hanyuma ndagaruka ndabahereza video nyinshi cyane z'abakinyi ba filme bagiye batwitaba tukavugana nabo bakavuga uburyo bo
babibona. Special Driver. Special Driver. Filime ya mbere mu Burundi ngaha ni Solo the Hero, nta yindi filime. Izindi ninde ni muri kirukuri. Ni bya biganiro nyene, iza filime ushobora kumviza akazi twarayimubonyemwo. Buretse française, bose française. Abantu bose rero bazi yuko bariko bakina ibintu vya cinématographie, bariko bakina amareresi, atanu nta hamwe bavyize. Abo bose abo bose ba Bernd wayo bicare bige. Bakora ivyo batazi yani batatona. Bakora ivyo batazi. Bose na Fani na havuyemo Liberty Estime na Chanceline nanje. Abandi bose nibafata agapapuro n'akaramu bige. Jese nakubwiye Sole yavuye mu gihugu agenda kubera yige gusa. Ubundi bwakabaho nije mukinyi w'amareresi ngahe mu Burundi maze gukina ifilime full in English igasigurwa mu Kirundi. Special Driver. Special Driver. Ivan VIP. I'm good, bro. Hey, manzere ngari. Ewe, none ibyo bintu unyumvishije. Wewe uri ku mwanya wa kangahe kwanza? Uri ku mwanya wa kangahe? Jewe. Urumva abandi bigiza abandi. Ko nari umukinyi gashanwe katari ukatana kamwe ndandika. Wowe uri n'umwanditsi. Uyu mwana wumvise ibintu avuze siragoye. Ko je ndamwise umwana kuko nta mateka cyane nzi nubwo numvise avuga ko yanakinye. Ngo niwe wa mbere mu Burundi amaze gukina full movie in English igasigurwa mu Kirundi. None ega si nibyo. Ega ubu wa mbere bivanye n'uwo wigereranije ko niba ari yigereranije kuri we nyene. None wewe uri wa mbere kuri wewe nyene. Oya, wewe yatondesheje atanga n'urutonde, anatanga abakinyi bane yishizemo. Avuga yuko havuye abo abandi bose ngo muriko murakina yabyise ninde ngo na muri kirukuri. Muri kirukuri. Siragoye mubana. Sigiragoye. Umuhungu ubu ya mafilme yose numva ngo wanditse ya muriko murakina ni muri kirukuri. Hanza na muri kirukuri rega si ikintu kigayize cyo gutanga hakora nkuko menga umuntu atazi gukora nibyo yoca ko. No kuvuga utazi ubwenga bwitubwiyo. No kuvuga niba muri kirukuri abibona nk'ibintu biri unprofessional, abafashe abajya abantu bose babitegura surtout amaradio, synergie y'amaradio. Apani radio imwe kuko muri kirukuri ica ku maradio menga 3 niba taranga. Donc agabafata nkaho batazi ivyo barimo. Sino ibi bintu biragoye guhora urutonde. Biragoye gukora urutonde ariko birorosha igihe uriko wirabira ko wenye. Uvuga ati hagati ya jewe na jewe ndi wa mbere. Okay. Wemeranya nawe ahantu yavuze yuko film iri mu Burundi ari Solo the Hero yone. Nubwo yagarutse agashiramwe yiwe tutaramenya uko yitwa. Solo the Hero. Solo the Hero ni imwe muri filime ziri mu Burundi. Sindayigize ya mbere, sindayigize ya nyuma ariko ni film imwe mu zindi filime. Hama ngo abakinyi ba filime bahari. None mu peti yitwa MC Bombardment genda muze. Inde MC Bombardment rigoye no kuvuga. Amakuru mfise nuko ngo ashobora rimwe kubasigura amafilme. Nubwo ntaramenya ahantu hasigurira nayasigura ayari. Avuga ko abakinyi bahari mu Burundi banyabo muri filme ni bane bonyene. Niwe umugabo yitwa Solo the Hero ni Estime n'umwana muto yitwa Chanceline. Abandi muri cyangwa bafise ikintu cyitwa muri kirukuri bahuriyemo. Ari bane. Bon oya nukuvuga ni bya bintu nyene ndakubwira. Mane rino zuba rya Bujumbura naho urabibona. Ryatse nabi. Rimwe na rimwe imvura iragwa ari guhonyora mu kiziba kekagutarukira ko no mu bwenge kigashika. Nyene urumva man bino bintu biragoye gukorera urutonde na festival. Kubitondeka byo yigora. Siko nico gituma bashiraho ama norme de selection. Donc bakavuga ati dushingiye kuri ibi nibi tugira turabe filme ya mbere niya kabiri niya gatatu kubera yuko baba bafise ibintu ngenderwako. Sino ubifatiye mu kivunga byo kugora kugira ya mbere iya nyuma canke ya nyuma ya mbere. Onibaza rero yuko ndaguteye intege MC nde Bombardment. MC bijya vuze. Donc ni ndamuteye intege. Ndabaza kumuvuga mu izina kwa rutoresha bacaye ntushaka yuko anaca no mu kanwa kawe.
MC Bombardement. Sirago. Iva, hari ubutumwa wosigira uno mwana muto. Ni karibu. Ndumva yuko ukuntu abivuga ni ryambere ashobora kuba aje muri filme ndundi. Mu gihe hari ababimazemo 10, mu gihe harimo ababimazemo 5. Kumbure ariko abikora kugira hagira amakomantere menshi y'abakinyi ba filme n'abatari abakinyi ba filme bamumenya kandi wabijemo neza bro. Wabijemo neza hama gukurikira kuri nkofero n'amarori tukubone neza mu maso ku buryo tukubonye uciye tukati MC Bombardment. Ni Bombardment akavuze bien. Anapita Bon, ntari it's a part of life yize career zacu. Ariko nawatuze yiga man. Niba yaciye ahantu akaronka akantu kerekana ko umaze indwi wiga. It's good. Numukinyi mu mpapuro tuzisome. Azana izo mpapuro tuzisome. Abyumva numukinyi afatiye ku mpapuro ariko azetere nayo twereke ko mu byukuri ari umukinyi. Ase nico yohanura ababimaze mu imisi. Ko ari izina rimeze nk'ibiti biturirwa. None niba umuntu iyo amaze gukora filme na wewe ndi sûr et certain yuko abavuga ahubwo n'umufana wabo. Ahubwo nuko atabitora. Wewe wamufashe nk'umufana mukuru. N'umufana wabo ba muri top 4 nawe agaca yishiramo. Top 4 yakozwe nande. Niwe isohoye. Bwasi ijisho giza ryo kwiraba. It's good bro. Ni byiza cyane. Reka tumurindire rero turabe ko ashobora kurenza abantu bamuzi nka batanu donc ufashe abo yakoreye kuri rya TV. Genda muzi biciye kuri statut y'umugenzi. Ni nijyambere ndamwumvise. Ni sawa turonke abantu batama bavuga ibintu bitumbereye mu gihugu. Ça va. Bien. Saza. Yola. Mwana uramwumvise. Rero mwego murahenda abantu ngo murabanditse babahinga ngo mwanditse amafilme ngo aragera hehe. Abakinyi ni bane twabamenye. Hajye uvuga ntuburabona. Hajye ubona ntuburavuga. Gasubiremo. Hajye ubona. Hajye uvuga ntuburabona. Hajye ubona ntuburavuga. Kayima niko karumva. Gusa umpeti. Umpeti. Achara mu bebe tu ntabyishi arabona. Achara umushitsi en fait. Gusa abanda yiga. Umbure. Yavuze ngo niyo wambere amaze gukora cinema. Yego ngo mu Congereza ikanasigurwa. Ico yise amateka dasanzwe. Uya mu page nayo yarasanga asigura n'amafilme. Sinzi ko ndaza gutoza no batari we yisiga. None ari gitangaza kirimo. Ko yo sigura. Ese kuzana mu pastor nkayo ko mu shengero uvuga ubutumwa ukabufizwa azaye umuntu gusigura nga wewe nagisigura yagisigura. Garabwizugure. Ari abantu baje kudukinira comedy bro. Mwo muraje gukina comedy. Hari abantu baba star tuzi bavyumva babarundi. Aho bageze. Aho bageze atanubazi. Ariko ibikorwa byabo bigeze kure. Ahubwo banzu bibutse izina ryawe bibutse na bimwe mu bikorwa umaze kugiramo uruhara. Je ni Simba Aristote nibaza ko benshi bazi cinema ya divorce yakoranye ya yonga muri Fresh TV nyene. Iri kuri Fresh TV. For sure. Inyatsi season ayingo ndetse n'izindi nyinshi. Nizo maze. Ari igikorwa c'imbatura mugabo ngo mumiko murakorana Ivan. Kare ibintu bikomeye cyane uyu musore wamusore. Haje much. Uzujya mu tipu zo mutere ko haje kwere. Canka za bivemo. Gute ashobora kuvuga ko ari ko yize birenze bro. Sinema nta muntu ayiga. Yavuze uretse amazina 4 yavuze y'abantu bo ngaha. Abandi mwese ngo mukina ibintu bisa na ninde ibintu bidasiguritse. Abo batuma kwiga. Uko ngo bumenye ntabwo mufise. Reka ndakubaza. We ntiwarabye cinema twakuze twitwa gacupa. Gacupa? Gacupa ndayize jya narayize. Ujya kinije kaje gacupa yavyigiye. Uvuze ko bijya byapfuye kuzuho gusa cyabumenya cyaje. Icupa rikaguruka yavyigiye he. Bagiye koreka. Kubwo ubumenyi ni bukenewe. Umuntu yagitinge gusa. Isinema biga bivanye n'ukungene wagize. N'ukungene yandise sinema. Sivyo? Sinema bivanye n'ukungene. Afite bashobora kuzondera mu makiti atari byo nazi washa atigiza channel school bivanye n'ukungene sinema
yanditse cinema niyo yorienta mu character dukeneye Okay. naho ngo icongereza sikwa icongereza ni akantu gatoya ushobora gusanga munakimusumbya abantu nk'aba Iva niba maze kumva avuga ubu vyaroshe bareyi bavuga icongereza neza ubu vyaroshe urashobora no utazi na scene nawe ugakiba icongereza ivyo ni biki kare kivyo bintu wakiriye gutaka kanavuze ngo filime ihari yonyene ni Solo de Hero ziri zose azishize mu gitenga ikibazo kimbabaje niko ariko atukisha Ribat na Ribat arazi ko Ribat wenyene arazi ko yandi masinema amaze ko arenze Solo de Hero azavu agaca zaramupoa aponze deja umuntu ayoboka nawe ubibona kimwe na Iva avuga ati umuntu barabe neza ashobora kuba none Ribat akubwiye ati je nkene gukora sinema irenze Solo de Hero hayo sinema zo kwa bazi none wewe urinde ushiza kumuvuguruza kare kivyo bintu sivyo hari amasinema menshi tutazi bro menshi tutazi yabana nyegeje ahubwo bazo ufumubwiye ati ifise ama views menshi kuri ndavyumva naho ubwiza bwa image ikintu kinini ya bro muri byinshi yavuze nta na kamwe ubonamo gasa no kuruvuga ati mugakamenga twogakorera yavuze ukuri erega iyaza kuvuga ukuri nitwe twavuga n'amajambo eshwida twahotse no kuvuga muramuteye ibyatsi oya ubwo nagenda niyegera abakurambere Ribat ndamuzi ni inshuti yanje kandi ndazisubira mutumye bijya bintu yabisubira bimutumye asubira mwegere ubumise ko atazompanura ubya kwiye kwitwara gusa shaka hit kwaje bravo nagira mvuge bibi ariko reka nihore yitwa Joel Sky cyangwa Sky Joel shatse wona bicurika cyangwa ukabicurura ariko wowe ngo afise ubundi buryo yivugamwo buteye bwo uzaza twagi Okay, ku mazina yanje nitwa Japronovo Protociri Monade. Bisigura gute ibyo bintu ko binjanze? Diko no kuvuga umuntu wese afise ukuntu abitaho ariko je no kubwira ko izina ryanje ngwe rimwe benshi ntibanyita ko ndi umuntu. Japronovo Monade. Okay, Japronovo Protociri Monade ukuntu bisigura rero no kuvuga Japronovo urumva ko hatangura J Oporto urumva ko ari O Chi limonade no kuvuga ugiye guteranya izo ndome zitangura ni Joel ndetse nariko ndahiga ni mu ruhe rurimi utabaye umusuvuti ntushobora kubimenya ariko urushobora kumva ko ari gifaransa mugabo cyangwa n'ibyo ari ibintu ruguru kera kwavuga by'ibicuro wowe ukumva umuntu ngo je fete we fete sinzi ahantu mwabaye twaravuga ibintu bisa n'ibyo no biratandukanye akaduhenda ngo ari mu dive twigeze kujana ahantu akaduhenda ngo yamenye icongereza ngo je fete we fete ngo ndafe ngo si mwe nibyo no oya twe turabasirimu niyo mpamvu tuvuga igisirimu Keshi muri ko turayaga they are from NGs kugasaka nawe niba utanyerera kugasaka ingozi naho ujya ingozi igicumbi c'impano nyinshi ego ukaza za Kayanza aho bamuze Kayanza hari umuntu hano dushobora kuyibagirwa ntimubyumve kumwe gusa nyene ugiye kuraba ujya ingozi Kayanza sinzi kubona yuko ngaha muri kapitale urabona ko aribo bantu bariko baraduza hano nyinshi zitandukanye abahungu barahafashe cyane gose ugiye mu basani ugiye mu bakinyi ba film ukaja mu ba journaliste bicaye ngaha gusa twaje kubakoma mu bakoma gute ko no mwana bavutuye uranyibukije kantu rero ngenda ngo ibubera urariza oya umviriza nakubwiye ikirundi sindagitaba neza ikirundi ariko uranyibukije urupeti man urupeti sinzi novuga yuko ari gisekera abarozi aracari umwana ugiye kuraba no mu maso nubwo tutabona neza yambaye amafilm ushobora kuba afise amantu zya mu maso amarira gitemba yego reka wowe ugifise amarira gitemba ukavuga nk'ibyo yavuze so nukuvuga ibintu yavuze je sino kubesha rimwe hari gihe usanga atari yariye ugiye utariye uravuga nabi cyangwa ukavuga ibintu utazi sivyo nkakaba yariye gose agahaga okay birashoboka so diko burya kenshi mu kirundi bavuga ngo hakwishima woshimwa n'abandi kandi kenshi uri kurakora ibikorwa bikivugira nivyo biba byiza gusumba kuvuga cyane so uyu mupeti yavuze ngo abantu bamaze gukina ngo abantu yemera mu gukina film ndumva wavyumvirije navyumvise ngo ni Liberty nande burya mu buzima busanzwe reka ndakubwira ikintu cyose kimuvinga kirazi gukina ikimuga kirashobora gukina film hajya rero yashatse kuyerekana ngo
sinzi ko ari hit nyene ashaka nkuko abivuga turamukoreye kwera umunsi nukuri kwimana nanje no kumuvuga burya ni ibintu bitangaje umupeta arashobora kwitora akavuga gute ngo filime zimaze gukorwa namba ngo ni icongereza ngo niyo yabo yabaye yiwiwe ngo niyo amaze gukora amateka kwa buno butaka bwo gukora filime iri mu congereza ikanasigurwa yitwa MC Bombardment arabombarda kabisa no muhungu iryo zina ni rya mbere ndaryumvise kandi na nijya shusho ndakeka ari rya mbere ndayibonye so nukuvuga Wediko uyu mupeti sinzi ko yo bamaze kubona twebwe hariho na filime ndiko ndakora yanje yitwa Gahinda se nukuvuga ni kwawe yego nukuvuga irya filime uko ikora nk'umudirector canke ni wawe nyene genda yandika ni genda directinga aba bantu bose ubona ngaha barayikinyamo so nukuvuga sinzi ko baragiye kuyiraba arabe ko haraho bihuriye n'ivyo ariko aravuga nukuvuga ndakubwire mu buzima genda ndashobora kuvuga ati muri make reka nandika igikorwa niturize aba arico kiza kuvuga genda ubwije ukuri n'irya film iriko iravuga gusumba jewe nayikoze nayanditse sivyo mu bantu umuntu atapfa kubona ngo uciye ngo ku ma Facebook page ngo uri kunguragira ujya mu petition no muhanka impanuro vraiment natuza agende gahora ahubwo turamuhaye karibu muri entertainment mugaze gake gashoboka uko ngaho uje nabi usubirayo nabi yego vraiment akajanye n'ishure yakubise ko ntumva ko gakenewe ubumenyi ngo sikirenga wewe ubumenya bubona mu bantu bane yavuze nawe nyene arimo bivana nawe nyene uko avyumva kubera ko ubumenya afise nibwo bwamuteye no kuvuga ivyo yavuze dushobora kubona yuko igipimo c'ubumenya afise kiracari hasi sivyo sinovuga ko kiri hejuru uko yaba nari bati ntiyaje ngo abivuge kandi ari we mwigisha wabo uyu mupeti nawe yasanze bo baracatekereje mugabo waci yaza agishikaye kubera amaraso aracashushe kumbe hajya n'umunyeshuri wo muri BF yego urumva amaraso aracashushe ntakibishe ibi bintu rero uje nabi ndakubwije uko urugenda nabi ahubwo ico no manka impanuro genda pore banzu baza abagenzi n'inshuti babwiye ati mbe ibintu bikorwa gute apana kuza mu bintu utazi nyene utabitahura ego ni Joel impanuro yiwe niyo turangiza twibutsa cyazina izina ryanje ni Japronovo Protochiri Monade kandi vraiment genda no kuri FB witwa kanya kuri ni Japrono nta nicyo nashobora nafashe byese kuri FB je nitwa kuri FB nitwa Joel nifasha kuri page yanje ni Sky Joel no kuri YouTube ndafise YouTube yitwa Sky Joel mugabo ubu ntirikira ndiko ndakorera kuri Iseke Films irya filme yanje niyo irikiraca yitwa Agahinda se ni special driver tukuzanira ibitsina byose abantu mbuzura keme canke niko kabi ni sawa gose umuntu aramuca ko bajije ngura umukobwa canke uri umuhungu ico kibazo ciwe wogiha uburemere bungana gute kwija kundi umukobwa canke umuhungu uburemere bungana sinahure uhuye n'umunyamakuru yakubonye umeze nk'uko naje kubwira ngo mbega ngo ubwira abantu badukurikiye ngo uri umukobwa ngo canke uri umuhungu ikibazo ciwe wumva cobe ki uwo gikrasa cobe kimeze gute noca ndamubaza impamvu atimbarira kandi ambona ko ndi umukobwa canke ndi umuhungu hari ibintu wiraba ko nawe bigaca bikwereka direct yo kuri umukobwa nkuko nawe ufise uko wiraba no hava mvuga ubwanwa mbwari umukobwa twahuye mbona arabufise mbona arafise ubwanwa mugabo yari warabibona ko ari umukobwa yarafise amabere canke yambaye gifemine hari ibintu uko biri kose birakweretse ko ari umukobwa cyari umukobwa aciye ubwenge kabisa nagomba kukumvamo gato ariko urankomye nk'uko uno mwana ndabumvishije mbona singume ndamwita umwana bombardment turazava tubifa anyway ndakwakiriye kuri Fresh TV umwe mu bakobwa wovuga yuko ari beza dufise muri industry ntiyobabesha so bifana abantu bakora mama ngo tiko ngo abakobwa ndabeshe kamwe abantu nachufana n'umukobwa yitwa Bella harimo akantu ka Bella uyu Bella n'umugenzi wanje nakira kimwe dufana ariko n'umugenzi wanje turi close nta muntu yakubwira ko harimo agashusho abantu bashobora amaze nzima nije nsigenda basace bambe saa 8 benshi hariho n'uwedro twahuye aradukonfunda ukuntu ariko byari ngo mugabo murasa cyane muravukana karimwo byo bizoganiriza mutama wumve ko tishishije imbo ujya mva mu ntara z'imbo sinzi nawe ko ari hova hari gihe wobimenya gusumba so twego turayaga n'ubundi nabasaza bawe navuga ati nawe ntiwo tujana uko nk'abantu mwama tugendeye muri Fresh tunabashimire cyane ubwo tutababajije ngo mufatiki ariko tuzokibabaza ubundi munsi
iwanyu soko mwakira abashitsi biravana canke muri bandi bavuga ngo muzane amafaranga tubakire ahantu hatandukanye biravana basuko bakirana batandukanye mwe mubakira gute tubakire reka sindabivuga reka ndabigira iwawe ico mbona coco mubakira neza wumvise ubutumwa uno musore nariko ndabumvisha ahejeje gutanga nabwumvise izina ryo numvise ntimurizi yitwa MC Bopano twabanyamakuru twaragowe turobirije gutohoza abantu bose bashoboka amenya bari navyumvirije gusa jewe sinzi nta na byinshi cane no bivuga ko gusa comme conseil uje muri ibi bintu biruta amajambo ugira ibikorwa byinshi gusumba amajambo kuko jewe bwa mbere nari ndamwumvise impaye ko afise ngira nk'igikorwa runaka ashaka kuzana ashavuga ati reka mbanze mpone kandi ntashaka kuzana ahubwo avuga yuko yanagikoze akora amateka yo gukora filime mu Congereza ibintu yise amateka atanu n'undi muntu arayagerageza ngaha filime yakoze yiwiyu je nayo nzi ntawe ndigera mbona ni n'ubwa mbere ndamubonye natangaye make gusa je no muhimpanuro ko yogira amajambo make akagaragaza ibikorwa akareka guponda ibyo abandi avuga ngo abaca nk'ibiriya nagaragaza ibikorwa tumumenye kuko nk'ubu unyijewe ndatangaye kumva umuntu ariko aravuga ibintu nk'ibyo ngo yagize ibintu tutamuzi je sindakuzi naba nawe umaze gukina nimba ikanamenyekana ya filime wakina yitwa gute hariho niyo naba iyo nagize pour la première fois ariko sinayibandanije naciye mpindura ndayibandaniriza iseke bivanye n'utubazo dutandukanye twari tuhabaye kuri iyi seke iciza yitwa amahitamo n'ibindi bikorwa bibiri twagiye turakora ariko bindi rero uwo nta bikorwa byiwe tuzi ndatangaye wumva ko wemeza nko mu bikorwa dufate nko mu bikorwa byose umaze gukinamo urabona ko ari filime umaze gukinamo irenze Nsoro de Hero kuko yavuze ati tureke nizo wakinyemo n'izindi nyinshi ziri hano ati nta yindi filime tuzi hano atari Nsoro de Hero ko hari filime no bamaze gukina ubona irenze iyo we yavuze ko ari ya mbere ikanikurikira kugeza ku nshuro nyinshi bwa mbere na mbere baye mu gihugu igerezwa kugikunda nkacemera nkacadimira icoma agaciro cane n'igikorwa canje bitavuze ko n'ibyo abandi ntabyemera canke ntabiha agaciro gusa ici wanje kirenze gusumba ibyo abandi bose Nsoro ariko arabikora neza bien sûr ariko uko uwo mutipe ariko arabivuga nimba ari umufana wa Nsoro canke ari umufana w'abandi bose ni bon nanje hariho umuntu noza nkakubwira ati kana kararenze nawe ukaza umbwira uwundi kana kararenze kubera ufise impamvu uriko urabivuga impamvu nziba ariko arabivuga sino mujija cane ndamuha impanuro gusa kuko nimba ashaka kuba cane muri ibi bintu kaza karira ariko arazanana ntana ejo hiwe nta n'imyaka ingaho mubona yahitinze yahafashe kiretse yatekereje yatuje ko ni benshi tuzi byinshi kandi bataza ngo bihaye ngo bararenze kandi bakoze imyaka myinshi bafise amazina akomeye benshi bahari batavuga amajambo nanjye ahari nkaswe we w'umuntu azi je ndiko mvuga muri rusange ko ndibaza hari n'abandi benshi batamuzi nkaswe basijewe reka mvuge jewe mu bo twagiye tuganira benshi bobo nasanze batanamuzi ntawe bazi ariko muri byinshi yanavuze burya anabumvishije bike anavuga yuko niwe muntu wa mbere yazanye ibintu byo gusigura amafilme ngaho yasigura ngo ni nawe musiguzi wa mbere ahagarariye abandi muri ino filme asigura filme nyabaki ko filme ndundi ahubwo ndaza gutoza nawe kujya filme yiwe yita icongereza nimba ihari ko atari we yagarutse arayisigura yarakinye movie yongeraza kuyisigura niko nibatse muri bajya abakinyi bane yavuze avuga ko bahagarariye abandi wemera mwonde wewe atawurimwo wewe n'uwuhe mukinyi ubona arenza abandi muri ino industry uwo novuga arenza abandi bariko barabikora neza hari abo mbona akadimya igikorwa sinoca ndakubwira izina muvuge ngo ni kana kandi who's the best hari umuntu nawe urabe ukavuga ati vraiment kude chapeau kuri uno muntu bariko barabikora neza bose kudo chapeau bose ndabashigikiye kandi ndakunda ibikorwa byabo sinovuga gusa natwe naje nawe turi kumwe muri timu turi turabikora neza cyane ariko turavugana n'umuntu yitwa gute akijuru Christelle akijuru
ngo benshi mwagiye muranabona ntabwo twosiga uno muhungu ndanamushimira cyane niba yatuzaniye n'abashitsi akabashitse navuze ko rero kutuzona bakira tukabazimana mu buryo bunini atari muri special driver numwe mu bantu bakubwira ngo he is handsome for real itwa Lay Kamalay away from nowhere ntabyo mvuga kuburi handsome ntabyo niga mvuga si ubivuga ahubwo navuze ngo barakubwira abantu bo barabivuga uramenye ikiganiro twakoranye abantu benshi baragikunze kandi navuga ngo benshi mu bakobwa barappreciatinze haba uburyo umeze mavuta y'aba baby uriyo akaro ndakunda kukumva ku bantu buriya ngo ni mavuta y'abademu ego burya nko mu Burundi nta gasantere na kamwe oya mvuga gasantere basi nta zone nimwe ubura nk'umuhungu yitwa mavuta y'abademu aba hari voilà ugasanga nkayiva nk'ikinyami yarahahoneje garsoso set canke ku kirema mukayanza ugasanga niho mvuga ari kija garsoso set so muzaza ntazo kuvuga ngo assalamu alaikum nibuka yuko uconsubiza kubera ngo gusubiza ntari ubundi abantu baravyitiranya mana uzwiyo ndamutse utabikwiye kuba ku muislamu gusa kuko iki isobanura bavuga ati assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh bisobanura ati amahoro y'Imana abane nawe wowe mba ndamukije nawe uje kunyishura wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh nawe ubunyishuye ati nawe amahoro y'Imana abe kuri wewe umva ndamutse amahoro yaba abantu batahura ico kintu banumva umuntu yo kwinjira no mu rushengero rw'abadivantiste akavuga ati assalamu alaikum ngabashaka ati mu izina rya bacha bataramuza kabisa ni kubera gusa abantu bamaze kumenya yuko ururimi rw'icarabura ukoresha abamizirima gusa ni nka kaca uradiyo muri Aziya bikagenda no mu bihugu by'abarabu nyene babona urwo rurimi menga rufitinga abo bantu ukwezi kweranda ko kugejeje he bana kongejeje fresh kabisa nyene turacari mu ntango abanyabagenzi bariko baranywa inka nawe ubarorera banabinezerewe ariko cyane kugira imwe abashaka musaza abantu bajya udupira wabarorera mugana ngo hageze ni saa 12 saa 12 nyene ni ikiro mba mbona menga wojya nk'inusu na robo by'umuceri jewe witanguye neza uhagaze neza no kuri mane nusu ni nyinshi mara kubona menga no gushira mu mugwi w'abasore bageze imbere yico kujya bafungura kabisa sha nico kintu nibeshe ko fungura mpaka amazi kweli ego mpaka amazi kabisa bafungura mpaka uhazi ariko ibyo kumenya ngo ndi inusu na robo ibyo ntabiri ya mpaka amazi ego kabisa umusa ebana jewe nibaza uko stati nabonye no video nabonye natangiye kubona kuri status yawe uvuga ati bana bahungu banankubise hasi akazi k'umunyamakuru baba bana kantanze ni umuntu wa mbere waposinze uno muhungu natoje n'izina giwe yitwa Bombardment ni umu MC yitwa Master of Ceremony yahakwa no kunanya ni bombardement mu gifaransa ni umu MC asigura filme gusa uno muzi rona namenye ko ari no mukinyi wa filme ngo yakinye filme ya mbere mu Congereza ngaha igakora amateka nubwo icitegaze nca mu maso ntabeshe abaraje ico ni sinze ko nuvuga ngo abifatiye mu gahanga mu gaharige w'ibyo avuga ariko kuri avuga yuko filme muri ko murakora havuyemo amazina yavuze mpaba mvuga mu kanya bo yabyise muri kirukuri tuno dukino tw'ama road show ibi byazize uko uco bibona ashiramo nakantu kitwa ninde nubwo ninde je ntakunze kubihuriza ku bantu bayifata nkuko menga niko kantu kanyuma umuntu yotanga kwa karorero ibyo bindi bintu byose ibyo bintu urumva anavuga yuko abakinyi ba filme bemewe hano ari abakinyi bane nawe arimwo abo bongenda bavuze avuga mu mwana yitwa Chanceline avuga witwa Estime witwa Iradukunda Libat Rey binasigura ngo nk'ubu ibintu byose wakoze kuva kera ngo mwibanga ngo zande zahe bari kubita imigere no mugane w'abana mu Giswahili bavuga sifuri nayo ni namba sifuri nayo ni namba ubusa nabwo ni giharuro japo kuwa haibamba ubusa ni giharuro nubwo menga gishigwa imbere buke okay rero mu manote yihaye amanota ntaco n'ubusa n'igiharuro
n'ubusa n'igiharuro no kuvuga ngo wowe nka utangiye guharura uriya ntaza no guharurwa ya gusa n'ubusa n'igiharuro niko ca twiyo imvugo nyurera amatwi gusa ubusa mbona kiza kuba igiharuro mu gihe uburengeje inyuma y'ikindi burya sifuri nayo ni namba kabisa uko biri kose n'ubusa n'igiharuro yego hari abantu mu kwandika ibiharuro batangura ngo ubusa rimwe bakabandanya ya nivyo rero ushatse kuganisha hegareye ko ntariko ndagusoma neza bona sijya soma iyo ntambo bana yaje yani nje nkibona ijya video ziyo sindi umuntu wo guposta ama video menshi kuri stat yanje kiretse iyo ari z'umuntu wanje wa hafi mpaye ariko nayikuye kuri stat y'umuntu nanje ndayishirako ariko nabonye uvuga tuno mwana nkabi na rimwe ariko arikina nibiki bijya bifashe nko kwikina bigo bitango kwidigadiga yedeni ifise badamu nabaye babaye kabubwe bukiyo yedeni ifise badamu nabaye babayo rero kugeza igihe hinjiye mu inzoka zikinjira harimo n'inzoka gusa yabikoze bien yego yabikoze neza cyane kuko ku ruhande rumwe wabishimye yani ameona hakuna njia ya kuingia kwenye hii industry nta yindi nzira yo kwinjira mu iyi industry ayategezwa kubikora kupitia ile diko tuvugisha ukuri warumuzi oya namumenye kubera ndamutohoje sigura ko ino filme avuga iri he urayizi uri umunyamakuru ukwiye kuba uzi utuntu twose urayizi iyo filme keretse yoba iri ku ari ibibande hari ibintu bashira ko filme kera zino iramusire kuri YouTube za filme no amahweni yaje ariko ibikorwa byo biri kuri mahweniya umusi byagiye kuri YouTube runaka tuzobimenya kabone nuko byo babwa n'abantu batandatu ukabona atiye koko ariko ya mahweniya trinda guhanagura naka papuro gucukashira mu kazore pate ntumucira urubanza wosanga ihari ahubwo tutarayibona ubu buryo avuga ko ari yo yambere yakoze amateka ibyo rero tutaza guhuriza ko kuko higeze duca mu maso bon nikuvuga yavuze yuko filme ya mbere mu Burundi ari insoro de hero yavuze insoro de hero mugana avuga ko ari mbere yakoze amateka yo gukorana filme cyawundi arayikora bon nikuvuga yuko filme iza kubimwe iba yitwa filme ndavyibaza ni filme kubiri mu zindi filme kandi hariho filme uvuze ya mbere sinzi abashatse kuvuga iki nuko atari nk'imande yanje no mubaze iyo avuze ati ni filme ya mbere Eske niwe ya mbere yatanguye kubona we ahubwo maybe nibaza ko yafasha ajya amanorme yose nkamwe mu z'ibintu bya cinema ibintu kumbura bya cadrage ama angle inkuru ukwitunganije writing isize uturiya tuntu je nibaza ko ari byo yateranije akavuga ati iyi rayoboye iyoboye kuri we nituvuze yuko filme Solo de Hero so yavuze nituvuze ko ari filme filme nziza amashugwe yiwe tumuye kandi sikuvuga ngo ya mbere mu gihugu aya mazina ne kuko nyene filme ubwiwe aricara akavuga ati ngomba gukora filme nuba arakora nubu ndazikakora kandi yaba akoze yose ntayikora avuga kuri munsi ya Nsoro rero wowe kinatsi hariya zabivugisha ngo Solo de Hero filme ya mbere ngo mucongereza cyangwa uyu mwana ashaka collaboration nibyo ashaka ngo ashaka asigura asigura amafilme ni rock ikimamo nimukeneye abazisigura mu Kirundi mwaba filme tuzisiguza mu Kirundi kubera iki azobanze atahure impamvu uri kurumva hariho filme y'inyamerika uri kurayirabo uyumva iri mu Gifaransa azatahure impamvu twaye no zidushikira ziri mu Gifaransa atawuri impamvu ari karaza ifite aba bana sorry aya mazina ane yavuze ntiwemeranya nawe yavuga asa n'uvuga yuko ari yayoboye ayandi akanavuga ko yareka akora filime y'ishure abandi muri ahantu hatazwi kwa upande hatarigwa neza kwa upande wake labda maoni yake ni yale wale no bafise kamba bari yanye kuko nibazi nitumujije vraiment nyimba azi bajyanye nibo ba mbere ariko nkaje maze kubona benshi nanje nshobora gukora top 10 yiwanje ujya gakora top 10 yiwe we nawe urafise abutereka imbere kandi je nawe turafise abantu twoharira ko
mu kuraba abo duha umwanya Okay. tuba twaciye henshi tubabona Okay. dufise abo dufana dufise abo tubona ati koko uyu nomushira yeah. Special driver. Special driver. Ino ni special driver for real muri kumwe n'umuhungu wanyu yitwa Diko. Of course nizere ko mwabibonye benshi ibyo bagiye babivuga ko ni entertainment nkuko tuba turiko turayibaha twizera yuko bibashimisha amakuru yari menshi inondwi n'ayandi yose n'ayandi azogumaza tuzokomeza tuyabahe twizera yuko special driver muyikunda ikabashimisha na ntajyo de komi ndi kuri Leonce de Sante Samuel Dr. Vlog aka Diko. I'm alongside with my young brother yitwa Prince Kids. We love you so much guys. Hasta la vista. This is Flash TV. We shine to progress. Special driver. Special driver.